Irambona Rosine. Irambona Rosine. Odile. Rosine. Irambona Odile usanzwe ukora iki? Nje akazi ka misi yose ndanaza amashanganye mu kasoko. Aha turi ni hehe? Ni Gitega. Ikarite turibo? Magaramo. Twabatembereye ngaha nka Agro TV Burundi, televiziyo ijanye no kumenyekanisha ibiva mu burimyi, ibiva mu bworozi, ibijanye n'uburimyi hamwe n'ibijanye n'ubworozi. Twabatembereye ngaha dushaka kubabaza ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe nk'ukuntu imvura yaguye vyagenze gute? Uyu mwaka imvura yabaye nyinshi kubera n'ibintu ntivyagenze neza. Ara nk'ubu ibintu by'ibiribwa byarakenye byatwawe. Nta n'ibihanyire baranko ngaha mu kasoko twakora turi abantu benshi ariko nanze ndumwe byarakenye byatwawe imvura. Hama amasho uri kugereranya ibiciro ubu ugurisha gute? Ibiciro byaba biri hasi ugereranije no mu misi heze? Ubu birazimvye gose kubera turiko twazira ngo atuzira ngo igiciro kinini bisana ko mu kuzicuruza kugira dukuremo ayo twazira ngo duca tugurisha menshi. Amasho muko yaronka muri ko marayarangura mubona muronka meza cyane? Oya turonka baba nyene noga tuyaronka turahangayika gose ntituyaronka kubera usanga ari mu mico itandukanye twagenda ugasanga ari karondana n'abantu benshi kubera bayakenye bica bigenda. Kuva nkuno munsi ndabona hora musanga muri nkabanga turindwi ariko no munsi ndi umwe kubera zakenya tazi. Ni giki wotera akamo ku bandi bantu kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe? Hari ikintu cyoba biva? Ikintu notera akamo nosaba yuko dufasha nyine kubera ibintu byose ubu byazimvye n'uburyo ibintu tugaburira abana byatugora n'igiciro tugiye gusoma igiciro ni kinini cyane kubera kumva yuko bigoye bisimuka bizimvye cyane. Ariko bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ntabwo vyoba biva ku bijanye nuko abantu batemye ibiti amashamba konona? Nibyo ndibaza ko biva kubera n'imvura ni nyinshi cyane. Imvura yamara nyinshi cyane gose ubu mwaka no kuwundi mwaka canke? Oya bibaye mu mwaka je niwo mbona uwo mwaka birenze cyane.